ca kabiri carangiye Mathilda yaborewe cyane aho uno musore ari we byabaye ngombwa ko amutahana. Catherine amaze kubibona ko yamushikanye neza yamubwiye ati urakoze cyane maze uzokongere kuza utuganirize. Uwo munsi naho kandi uno musore yari yitwa Manyanya yari yamaze gushika ngaha aje kubaramutsa. Ubwo Catherine amubwiye ati Mati uwo ni umwe yakuzana hamwe nakubwiye ko wari waborewe. Ubwo Mathilda yavuze ati okay sawa warakoze cyane. Catherine yamubwiye ati karibu cyane hama twonge tuganire, ariko uno musore yari yitwa Manyanya amubwira yuko bitokunda yuko iyo kwicara ahubwo yari urengana. Ubwo yamubwiye Mathilda urabona bijya bintu wakoze si byiza ko ubibandanya, bijya bintu bisaba yuko ubiheba kubera ko iyo umuntu yaborewe ashobora guhura n'abagizi ba nabi cyane bakagufata ku nguvu ugasanga uhuye n'ibibazo utari witeze. Muri rusange rero ni byiza yuko wonwa inzoga zike kubera ko biraboneka nabi n'abagenzi bawe usanga baguhevye kubera ko uba uriko wifata nabi. Manyanya ati umbabarire kubera ko nshobora kuba ntakoroheye ndakubwiye amajambo ashobora kukubabaza, ariko mbabarire cyane kandi mbaye uwugenda. Ubwo Catherine akamubwira ati sawa urakoze cyane. Mathilda yashotse yinjira mu nzu, ariko Catherine we aramukurikira sinzi niba ashaka kumubwira iki. Catherine yaramushikiriye maze amubwira ati umbabarire cyane, mu gihe wariko uraduhanura numvise ko hari amajambo ushobora kuba wavuze akankora ku mutima. Rero kuri kano kanya nimba atacu byo gutwara nashaka ndagusabe ko ushobora kumpa nimero yawe ya telefone hanyuma tuzohore tuganira mu gihe uzoba ubona ko bishoboka. Ubwo yabanje kuraba ko yoshobora kuyimuha, ariko birangira yumvise ko yoyimuha. Ubwo yamuhereje nimero maze amubwira yuko ari umugabo w'undi mugore. Rero kuri ubwo nukuraba amasaha uzomvugisha ko ku buryo bidashobora kuza bitera ikibazo. Ubwo Manyanya yaciye yigira. Ku rundi ruhande naho tubona aho Catherine yari ari kumwe na Mathilda, ariko aramubwira ati ubu ukuntu niyumva nsigaye umwanya wari wo wose mba ndiko niyumvira ujya musore Manyanya, ariko sinumva ukuntu nashobora kubigenza. Umwanya wari wo wose numva ari we numva mu mutima wanje, mba numva bimenga noshaka kuguma ndi kumwe nawe. Ariko Mathilda kubera ko ibibazo nawe yari yahuye nabyo mu rukundo ata muntu numwe bamarana na kabiri, ubwo ati we ngaho urafise ubwenge, ibyo ni ibiki uri kuriyumvira? Urabona ko ujya iyo ca agukunda nkuko wewe wiyumva. Ariko amubwira ati mpereza iyo telefone yawe umuntu nironderera, ati nayo ibyo by'urukundo byo ugomba unavyikuremwo ureke kuguma uvyibaza. Ariko kuri we yumva yuko urukundo ari we rwaganje kuba yamenyanye na Manyanya, ariko tumaze kumenya neza yuko Manyanya ari umugabo w'undi mugore. Ubwo Mathilda yamubwiye ati nyimba uriko uratwengera ngaho uveho ngaho ugenda. Kundi munsi naho tubona Mathilda hari kalendere y'ibiharuro biboneka ko ari nka 21. Ubwo yaza aravivura ku munsi umwe. Ubwo tubona yari yatoye ibirato kugira ngo aze arigirira siporo. Yihaye imisi 21. Mbese iyo misi 21 yoba ari yibiki? Kumbure hashobora kuba hari ikinyegeze inyuma. Ubwo yatangiye kuvuga ati ko uri kuragira amasiporo nibiki ibi byavuze na Catherine. Ubwo nawe amubwiye yuko yihaye imisi 21 yo kugira siporo. Iyo rero iyo misi niyo yahera azoba yamaze kwibagirwa abahungu bose bavugana nabo, babandi bamutesha umutwe, bamwe aba yumva yuko bateguza guhebana. Ati rero numva ariko kanya ko kwigirira siporo. Nawe ati kuraje. Aha ku yindi ncuro naho Catherine yarazanye umukunzi wiwe. Tikaribu cyane, ndabona mumerewe neza muraryohe murishimye. Ubwo uno musore nawe akamubwira ati nari mbonye atari bibi cyane kuba noza ngaha kugira ngo ndabaramutse. Ubwo Catherine ababwiye ati sheri we burinjira indani hama hari icyo nshaka ko tubanza kuganira na Mathilda
ndashaka winjira indani hama ibindi turabiganira. Ubwo barinjiye indani baraganira, amubwira ati mu bisanzwe urabizi neza yuko uwo musore dukundanye kandi igihe kirekire, ariko inyuma yuko mbona dukundanye igihe kirekire numva umenga harageze yuko twohindura, kubera ko sinkimukunda nk'uko namukunda ubwa mbere namukunda cyane. Rero ubu numva umenga ndakwiye guhindura, kuko n'impuzu iyo wayambaye igihe kirekire haragera igihe ukumva umenga bikwiye yuko wonayihindura. Rero ndarinje kugusaba impanuro, ubona rero bigenza gute? Tugumane canke ndamuhebe? Mathilda yamwishyuye ati Cathe, tuvugishije ukuri, kuba uje kumbwira ayo majambo wabanje kuyiyumvira ko neza? Ubona ariyo majambo wari ukwiye kumbaza? Ubona n'ibibazo je nama ndiko ndahura navyo mu rukundo? Ubwo Mathilda yarafise ikibazo cy'uko ata musore n'umwe bakundana ngo bamarane na kabiri, ariko uwo nawe akaba yaraje kumusaba impanuro, amubwira yuko umusore bamaranye igihe kirekire ahubwo yumva ko yomuheba. Icyo utazigera ukora mu buzima bwawe ni ukuzoza guhanuza umuntu usanzwe uzi ibyiwe neza ko asanzwe afise igikomere mu rukundo, asanzwe afise ubuzima bubi mu rukundo, kubera ko ayo majambo ujya kumubwira nyene aba yatuma yumva ko ahubwo we atari urukundo agira. Ari navyo vyashikiye uno mukobwa Mathilda. Mathilda yamubwiye ati nta kintu na kimwe mbona cyo kuguhanura, wowe nawe genda ufate inama ubone icyo wokwibwiriza. Uwo akaba yari ibibazo by'urukundo yahuye nabyo, akumva yuko atanumwe yahanura ngo amere nka inshuti yanjye. Rero ibibazo duhura nabyo mu rukundo ni byinshi. Reka kano gastori tubanze tukagarukirize ngaha. Naba neza ko wakoze subscribe, nusanga utarabikora ubikore kugira ngo ikindi gihe cyose tuzoshirako ikindi gice uzoshake ubibona. Like, comment, share, byose iyo mubikoze biraduhimbara cyane. Ciao ciao, maze duhurire mu gice kizokurikira.